Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV, amahoro y'Imana, amagara meza no kugubwa neza no kurobanirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze ku Ntambura Idahita TV, mwebwe bashasha muvyonde kuri subscribe kugira ngo bikunde, mushishikare kuza muraronka ama notification ababwira yuko twashize ku biganiro. Uyu munsi rero ntidutamba twirorera, turafise umutumire nkuko mubibona kuri ekazanyu. Turafise umutumire, twatewe iteka muri Ntambura Idahita TV kwakira umutumire. None rero tutabarandiriye, tutabatebeye mu majambo, twagomba tumuhe kaze aramutse abakunzi ba Ntambura Idahita TV bariko barakurikirana ikiganiro cacu cuno munsi, hanyuma abidondori muri rusangi mumenye ngo mbega uyu ni muntu ki, ava hehe, akora ibiki, yakurikiranye ibiki, muri make ibigize umwidondoro wiwe muri rusange. Murazi kubigize umuntu biba byinshi kandi biragutse, ntawo bidondora ngo abiheze, ariko mugabo muri rusange abantu bamenye ngo uyu mutumire wacu uno munsi agira tuganirire ninde. Turabaha ikaze mutumire. Murakoze cyane kumpa n'umwanya, ndabashimiye cyane rwose umutima ko mwashoboye kunyumvira. Ubundi jewe nitwa Ndayishimiye Patrick, ndi Murundi, ndi umunyeshuri mpejeje ngaha kuri kaminuza y'igihugu, nkaba amajambo make nashoboye gukurikirana isata kijanye n'iby'amategeko, nongera ndakurikirana n'igisata kijanye n'ibya la nutrition, kuvuga ibijanye n'imirire, nongera ndakurikirana n'ibintu bijanye n'iterambere rirama, aribyo bita development communautaire. Nuko rero muravyumva abakunzi ba Ntambura Idahita TV, umutumire wacu dufise murumva yuko urugendo rwiwe rw'amashuri rurimo ibintu bitari bike bihuye na bya bindi dukunda kubashikiriza bijanye n'amagara meza. Mumaze kumva ko yakurikiranye ibijanye na nutrition, nako duba tubabwira ibijanye n'impanuro muri rusangi z'ivyo umuntu yofungura, ivyo umuntu yokora kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Murumva yuko bijanye n'ihangiro rya Ntambura Idahita TV. Hanyuma kandi twagomba rero tutamutwaye umwanya ngo tuhave tubicisha umunoho, duhe kaze rero umutumire atuyagire, aduge kwijambo ico yaduteguriye uno munsi, tucakire tugisangire twumve. Novuga ngo ikiganiro cacu cuno munsi, mbega mutumire mwaduteguriye ikiganiro kivuga ku biki no ku biki, duga kwijambo murahawe ikaze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ikintu nyamukuru novuga ati teme y'uno munsi canke ijambo ry'umutwe yavuga gushika ku ntumbero umuntu aba yarihaye mu buzima. Burya nta muntu ashobora kubaho adafise intumbero, adafise ibyo ashaka gushikaho. Muri ico gihe ni byiza yuko umuntu agira ico bita afixa ibyo twita intumbero, les objectifs, akavuga ati jewe nkeneye kuva ngaha by'ukuri, nkeneye kuzoshika ngaha mu buzima, ndakeneye mbega mu myaka 5 nzoba ndi meze gute. Mu isanzwe umuntu arakenera kugira les objectifs kugira umuntu ashobora gutera imbere, ashobora gushaka ikintu kanaka. Habaho ibyo bita kugira les objectifs, umuntu agafixa les objectifs à l'avance, ari nto objectif matonya, avuga ati nzoshaka ikintu kanaka. Umuntu amaze kwintumbero ashobora kuzoshikaho kanaka, aravuga ati ego izi ntumbero mbega zirashobora ziri realizable, nzozishikako gute. Rero umuntu amaze kwintumbero araplanifia, hari ibyo bita la planification, akavuga ati quels sont les résultats, akavuga ati ni résultats, ibyo shaka umwimbu ushaka gushika ko n'uyu. Amaze kumenya ibyo ashaka, icyo umuntu ashaka neza na neza, nukuri ndizera yuko 50% umuntu arashobora gushika ku byo aba yarihaye. Rero abantu bariko baratera imbere, abantu baje imbere, ibyo twumva ngo imbona kazoza, ni iby'ukuri birabaho, ni ibintu byiza cyane igihe abantu bagize ishaka, igihe abantu bihaye intumbero akavuga bati ni iby'ukuri
dukeneye kwiza intambanyi. Sinzi ko entrepreneurship sinzi ko mu byumvire igihe umuntu ariko arikorera imirimo yiwe arihinumbira akavuga ati mbega hari uburimyi, hari ibisata byinshi. No munsi hariho uburimyi, hariho ubworozi, hariho le commerce, hariho l'industrie. Rero umuntu bivanye no kungene ashaka hagushika wenyene arashobora gutanguza utuntu dutonya hanyuma akazoshika ku bintu bikomeye cyane. Ni muri iyo ntumbero rero jewe ntihaye ndavuga ati by'ukuri ntabwo kino gihugu hevre biraboneka yuko dukeneye gutera imbere rwose. Turakeneye gutera imbere, turakeneye kubaho neza, turakeneye kuzobona abacu bamerewe neza. Muri ico gihe rero birasaba kwiga, birasaba gusohora amaboko, birasaba yuko tuja mu tuntu duto duto. Imana ikorana n'utuntu duto, ntidushire imitima ku bintu bikomeye cyane. Umuntu ashire imitima ku bintu. Yesu yavuze ngo ntimugashire imitima yanyu ku bintu bikomeye, tanguza utuntu duto, dutanguza utuntu duto duto, utuntu duto duto twitwaremo neza, tubabizi umwizigwa mu kantu, mu tuntu duto duto. By'ukuri ndizera ko Imana ishobora gukora sinzi nkeno bivuga birengeye cyane ibyo umuntu yibwiye. Ni ukuri bene data, numvuga yuko ni urugamba rutoroshe, bwana hari urugamba by'ukuri. N'ubuzima dutegeze kurwana, tuve mu bukene twikenure, mu bacu n'ibyacu twese dutere imbere, kuko nta muntu upanga gutera imbere. Murakoze cyane.